Hello, turabona mu gishoboka dukurikirana mwese hano kuri Kimamara TV Genesis Mix. Nyuma y'igihe kirekire tutari kumwe ariko today nongeye kugaruka kandi rero tuzaniye umuvuduko tubazaniye kwa kunye kwa tumeze impano aho ziri hose ni kuzishinga mpaka tuzizanye ngaha anya dukeneye ko uyu mwaka wa 2023 n'umwaka w'ibikorwa nabwo ari umwaka wo kureka ngo nta kuregeza. Mugabo hari abantu bariko gusohora song bayita agakiza ni Anthony and John. Anthony and John mw'abantu mwe nibihugu bibiri Burundi Congo. Rero jewe bonya bose nagenda baca ko umwe kuwundi kugira ngo ngenda menya gute batoranye gute bahuye kugeza batangwe kuduha ama produit nk'aya meko murabona ngaha anya. Rero murabizi ko nta kintu ndeka ngucijana narose umutumire umushitsi ni Anthony mwigeme abirimo neza ariko arakora gospel cyane mwino minsi kandi ubona ko yayihagurukiye. Bon reka ndabe akanya ndabaha ikaze mukurikirane ibikorwa uko biriko biragenda. Hama nibaza ko muza kubana natwe murabizi ko nigenda basondeka murahawe ikaze. You are welcome kuri Kimamara TV ya channel yanyu iguma ibikora neza. Merci sana. Bishira hejuru abarije muzo y'ubwibone ababugishwa bari banga cyane bakabangirwa itayagahinda kuko muri besha uganyu. Byinshi nababwiye mugabo reka tumusabe atangure atwidondora ani kuri Kimamara TV. Nizeye ko namwe mumeze neza komeza mudukurikirane. Ndawara mukiryo abakunzi ba Kimamara TV. Ku mazina ni Tamari Anthony. Tamari Anthony. Tamari Anthony ninde muri Makenya? Hano Murundi kazi abo mu Burundi. Buri gospel Tamari Anthony ninde? Anthony ni umuririmbyi kazi wa gospel yatangiye kuririmba. Natangiye kuririmba kuva kera cyane kuva nkiri mwana mutoya. Ariko gushyira ku hanze ndatangiye kumwe kuheza kanye narazi biba bitarashe ariko Imana yarangiriye ubuntu. Anthony indirimbo turiko turabona irikira irasohoka ubu twabonye ni agakiza. Ni indirimbo yakangaye kwa Anthony igira gatatu twaririnje turimba turi babiri make kuva ku ntango. Kubera iki muririmba muri babiri? Niko Nicolare ni nabantu babiri canke ni mwe mubifata gute? Ni nk'umugwi abantu babiri twabyumviye turashyira hamwe ingufu tuvuga ati tuze turaririmba kuko kuririmba rumwe nyene biba bigoye. Ko kuririmba ege ni huwa cy'Imana umuntu ariko arakorera Imana ariko usanga ari uburyo hari gusanga umuntu umwe nyene biba bivuna cyane ariko turavuga turi babiri mu bizodufasha tubishyire hamwe hanyuma turabe ko hagira ikintu twakoze hagira indamo twotera. Mu kiganiro nakoranye n'umuntu mukorana si umurundi nimba ntibeshe kuko twaganiriye we ntabwo ari umurundi mugabo ikirundi kiraza buke biriko biraza muri make. Byagenze gute kugira ngo wisange uri kwakorana n'umuntu atari umurundi byumvikana yuko n'ururimi bimugora bigutwara ingufu zingana gute kugira ngo urinde ugeraho mukora indirimbo yo mu kirundi? Nivyo si umurundi ko twamenyanye yaje ku ishure duhera kuri eglise ko tuzakinira kuri eglise imwe turamenyana abagenzi tuba nk'umuryango hanyuma tumva nyine ko byo byiza tutanguye kuririmba nta kirundi azi ariko ubu reko arakimenya. Biba bitoroshye kugira ngo indirimbo y'ikirundi ayimenye ariko nyene buri kintu urashiramo ingufu kandi ikintu umuntu aba ashaka burya kirakunda ikintu umuntu aba akeneye akishyiramo umwete n'ingufu birashoboka. Anagushimira cyane ko ngo ebana mukora cyane kugira ngo ashobore kuronka nka repetition menshi urudome ku rundi ugenda uko ubona abantu babyakira gute? Ndashima ibikorwa muri kumwe kuri ubu biratuma Anthony agira abafana hakurya y'u Burundi. Ego cyane. Hama murateganya gusatira kugira ngo mugere mwe mwogeza ibikorwa muri karere wundi mugenza avamo? Ni kimwe nyene mu byifuzo byacu dukeneye kugarukira ngaha nyene gusa mu gihugu cyacu ariko turakeneye no kuja hanze y'ibindi bihugu kugira ngo abantu bamenye agakiza nyene bagira aho bashyitse mu bindi bihugu. Kugeza ubu ni biki biriko biragora Anthony muri gospel tuvuge muri rusange mu muziki akarusha amaze kuramuna kahe ibikugora ibyo maze kunguka? Icyambere ikintu maze kunguka ndamaze kunguka ibintu bitari bike ndamaze kunguka abagenzi
abantu nk'amabwe nawe menye kuba ndi muri gospel kuko yaba ntarajamo nyene simba ndabazi ariko kubera ninjiye namwe turahura nabo ndabamenya yego ndamaze kunguka ibintu bitandukanye kwinjira kujya burya ikintu maze kucinjiramo ni ukimenya kwikira kirabira kure utaragishikamwo kumenya amabanga yacu ushobora kumenya amabanga yacu ariko maze kwinjira ukavuga ati indirimbo kumbe ziko guko bigenda uko kandi ikintu kirimo uranagira n'umwete wo kugira research kugira ngo ukimenye neza yego nk'intambamyi nyene ntizibura kuko urasanga nyene ubwa mbere na mbere ni bishasha n'ahantu twinjiye nta gihe kirekire cyane turamara urasanga bigoye kugira ngo urashobora hari igihe urungikira umuntu link ukavuga ati ndagusabye ukora ibi udufashe uyirabe uyisangize abandi nyene ugasanga arakushiye ibintu nyene kuvuga ati none kamwe giste kumfasha bitari kukunda ntari kuvuma abasahora nyene kubera umuntu aba yinjiye ahantu avuga ati ikintu kimeze uko unajegerageza kwihangana yego n'ikindi kintu kitugoye kandi ni uburyo buracatugaye kwera isibanga mbibwira ubu abantu bakora gospel ntibakora cyane kubona mu biteramo uburyo bugaruka gute basi ibyo muko murakora mwitizi ko bugaruka gute kugeza ubu twe nturavuga ko uburyo bwo kugaruka kugeza ubu twe turiko turakora dukoresha ingufu zacu nyene ariko turifuza yuko ko hazagera igihe usanga twananiwe tuvuga ati natwe turashaka ubufasha turashaka support ubu twananiwe kwezi turiyumvira yuko abantu turiko turakora abantu nabo barabona ibiko turakora kandi mbodimo nubwo bose batobikunda ariko hari ababikunda kamera bategereza yego je ndibaza yuko hari umunsi tuzereka support ushobora kubaze je ngo mandabafashe abafashe mu bikorwa byanyu kugira ngo mushobore kubandanya mutera imbere mbe mu kibano kuri eglise urabiza ariko usanga nko kenshi nko ku ma eglise amwe ari ahantu usanga kuririmba bifata nko tuvuge cyose no kwiboneye canke bavyakira gute mu kibano canke aho mwinjirira hariho bamwe barabitahura bakavuga ati ego abana bariko baragenda neza bariko barakora neza imbyimbo z'Imana kandi zirimo amajambo meza abandi bakavuga ati no abone ubwishimiye kwanza kubera kibagiye ko yanari babiriko donc buri muntu afite commentaire ziwo sero nuko avyumva muri we ego buri muntu agira ikintu avuga ati icyumva kije nicyavuga ariko hari ababikunda hari abadusupportinga bavuga ati ni mukomeze komereza aho turabasengera n'abandi nyene batavyumva batabitahura kugeza ubu Anthony uburamba afise muri gospel ivyo amaze gukora ni buhe butumwa wogenera abantu bakora dukurikira ubutumwa nobaha nuko iyo umuntu aba ariko yinjiye mu kintu cyane cyane bino bintu turiko turakora duvuga ati ko turakorera Imana turiko turakora kugira ngo dutange ubutumwa nubwo benshi batabitahura kumwe nuko batonyaruka kujija abantu donc kuri apparence uko babonye ngo bacu bavuga ati no ucu uvuga ibintu byinshi no genda bukebuke umuntu bibaye ngombwa mwegere muganirize mubwira ati mubaza ati mbe bimeze gute bino bintu byawe uriko abikora gute ntushe kuvuga amajambo menshi usange ibyo uvuze nta nuko bihuye n'abijya bintu by'abajya abantu ndazi ko hariho abantu bariko badukurikirana kandi badukunda cyane ndabashimiye cyane ndabashimira cyane bivuye ku mutima kuntu mubandanya mudusupportinga ko biri kose kuntu mubandanya muraba indirimbo yacu kuntu mubandanya muyitaho turabashimira kandi mukomeze mudushigikira mu masengesho mudusengera cyane no mu bindi bintu bitandukanye kuko ni byinshi umuntu aba akeneye mu gihe bari mu gikorwa kanaka yego reka tugushimire ariko tunizere kandi ko tumaze tubatera intege tunizere kandi ko nejo tukiri kumwe aricyo dukeneye muzongera mugakana mukadukomisha wacu ego cyane mwe mugume mubanda nashize ku matu babwira byinshi kuba ariko badukurikirana aha kuri Kimamara TV nagenda babwire ko indirimbo yabo bayita Agakiza iri kuri YouTube yabo bayita John and Anton and John tukayico barondera cyose muri byonya kiyaza guca gikunda simbira kuri YouTube muirabe ndi meze neza cyane Agakiza by Anton and John ego Agakiza by Anton and John no kuvuga na script ya byose biri kumwe ushaka no kuyiga kuyirimba kugira ngo byose birashobora biroroshe ni description isangaye ego cyane reka tubashimire tunabasaba kandi bana yamukurikirana ibiganiro byacu kubera ko turi kumwe namwe murabizi ko impano ntabwo tuzereka ngo zijane ciao imana ibandanye baduhezagirira murakoze cyane Ndera Agakiza mugezi Ndera Agakiza
Rondera agakiza